kuba waje imbere y'Imana n'ivy'agaciro kanini cyane. Ikindi gihe bigaze gufata inkoni atavyiringiye yari ifise inkoni, sinzi Bibiliya ntiprecisa ngo yari n'urusu canke cyari giti cipera canke cyari cumwemba, ariko yari inkoni gusa. Nta vyiringiro yari ifise iyo nkoni, yari yarumye. Haleluya. Ngo bayishira mu kubaho kw'Imana. Yesu ashime cyane. Hanyuma iyo nkoni ntibayisize yari imwe, basizemo inkoni zigera ku 12 zirepresent imiryango 12 ya Isirayeli, ariko inkoni imwe. Haleluya. Buke mu gitondo basanga yarabije, yazanye indabo. Haleluya. Bagiye kureba basanga nta tiyo yayivomerereye, basanga nta mborera basize ku ruhande kugira nibura imere canke nta mizi ifise, ariko basanze yamaze kurabya. Haleluya. Bisobanura rengo uko waje kose mu kubaho kw'Imana ibintu vyo kubaho. Yesu ashime cyane. Mu kubaho kw'Imana imbaraga nkeza wotana imbaraga nyinshi. Yesu ashime cyane. Nta formule bisaba, simpaka ngo mukorane n'anko wawe canke ngo habe ibindi bintu. Oya, kwitabira gusa gahunda y'Uwiteka vyohindura ubuzima bwawe. Haleluya. Abisirayeli nabo yarigeze kuba bagiriwe bakwe, bakagenda ku rugamba bagatsinda ku rugamba, ariko gutsinda kwabo bagenda bajanye isanduku y'isezerano. Abayijanye bakayitereka imbere, umuntu ayijanye akayishira imbere, bakagwana bagatsinda. Noneho haragera igihe baraba bastare cyane ku buryo bw'uko basigara bavuga ngo isanduku iraturemerera ubusa, twaramaze kuba batsinzi, dushobora kugwana. Rero nta kuntu isanduku y'Imana twaza turayisiga mu rugo tukagenda tugwanya, kuko nukwizembagiza no kugira ikintu, kuvuga ngo basiga Imana inyuma kubera bumva bakomeye cyane. Haleluya. Baragenda ku rugamba, baragenda, Imana nayo irarakara, irabihorera. Barabakubita barabegeza bageza mu birindiro, n'isanduku y'Imana barayitwara. Haleluya. Isanduku y'Imana amaze kuyijana, ngo bayijana ahantu barazi Imana, kuko ntiyari kurara mu bantu. Hari abantu bari bafite Imana babiraza byitwa bya Dagoni, bitwa byande, bayishira impande y'Imana yitwa Dagoni, bayishira uruhande yayo. Baravuga ati ko yiyita Imana, isanduku ko iri mu Imana, reka tuyishire impande y'Imana yacu, wenda dutunga Imana nyinshi. Gutunga Imana nyinshi bo babibonamwe by'agaciro cyane. Bayishira impande ya Dagoni. Haleluya. Imana yacu imaze kubiri kumwe na Dagoni, Dagoni we warareba abona ari kumwe n'Imana yaremye umuntu we yayiremye. Haleluya. Sinzi niba muri ko muravyumva. Dagoni yatangajwe no kuba ibonye Imana yaremye umuntu yayiremye. Yesu ashima cyane. Dagoni yavuga ngo sinoguma mpagaze hejuru y'ino Mana, reka njyame. Yoyo iraryama, yanka kuguma ihagaze. Iyo Mana bita Dagoni iryamye, bagarutse mu gitondo kuraba ati nibiki, basanga Imana yabo yaryamye. Baravuga ati none ibi nibiki, ninde muntu dusige twugara hano hantu akaza kugurura akaryamika Imana yacu, iyi ntiyagira ikintu nakimwe ayikorako. Bo barongera barayivyura. Dagoni n'ubundi maze kubona baguma bayivyura, iravuga ati rero aba bantu bazonkoresha n'icyaha, vomye yuko ni imanyagura, iragwa hasi rimanyagura, managwa hariya, menyagwa hari, irasandara, iravunjagura. Ubu nikigera kuri twebwe abantu bizogenda gute? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nibiki kintu bo nibayita Imana, nibiki kintu niba ari kigugwa Mana cyabo, niba bakizanye hano kikahera ku Mana yacu kikayivunagura, ubu n'igihuguka kikaja muri twebwe, naho bizogenda gute? Kandi Imana yaho itugwanira yavunagurise. Haleluya. Baravuga ati rero umutu hari nta wundi mutu hari, irifo yuko ino Mana tuyisubize wabo cya kino kigwa Mana. Ngo barayijana bayisubiza iyo bari bayikuye, bayisubiza ku mupaka w'igihugu bari bayikuyemo, kuko bari bayinyaze mu bwoko bw'Imana. Haleluya. Imaze kugenda abantu barayigumana, ko bavuga terege bwa bundi sanduku yaraje. Baravuga rero nta kuntu isanduku itoba kumugwa, bafata igihe barayijana kumugwa, ariko bayijana ku nka bayiherekeza. Yari ifise system ukuntu igendamo, ni kwari gupfa kujana kushaka. Haleluya. Imaze kugenda hariho uwundi muntu yitwa Uza, wewe yigira umuntu yarayikumbiye cyane gose, agenda ngo agiye kuyifata. Kumbi Imana we yamaze kuraka, yavuze ati igihe banjana ntiwangwaniriye, none ndigwaniriye Imana yabo ndayivunaguye, ndayikuye amenyo, ndayivunaguye ntere hariya, none uraje nguje kunyakira. Akikora ko gusa acikamo kubirarafa. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma umwami Dawidi aravuga ati ibi bintu rero byakomeye, iyi Mana nibizanye burakayi gutya ihereye ku bantu bica, ntimuyinzanire iwanje. Ngo bakora ikintu kimeze nka rusasuma canke ibarura, ngo basanga hari umugabo yitwa Budedomu. Uwo mugabo yitwa Budedomu yari afise abana benshi, mbese bamubona nka danger pour la population, canke umuntu agoranye cyane, umuntu atakamara afise utwana twavyimbye nda, twagwaye bwashe, twagize ikavuga ati uriya muntu ntabwo yavyara ku rugero, ntawo napo yajamwo, reka tujane ku munsi wa mbere izokindura kana kamwe, tube turiko turayisenga cyane tuyigira ubundi buhanga, ikubita kandi kana, hanyuma nibaba baragabanuka tuzoba turiko turi gukuntu tuzoyigenza, niba tuzonayisubizayo, ariko turebe. Haleluya.
igeze kuba mugabo bita Abudedomu wewe abwira umugore wiwe aramubwira ati madamu iki kintu bacita Imana kuba yitwa Imana gusa naho baba bayibeshera va ku iki gitanda twiryamire hasi batereke hano nta kibazo birabaye ngaha. Haleluya. Aravuga ati jewe nje ndi n'umukene nta n'ikindi kintu maze jewe kuba yitwa Imana gusa niba bayibeshera niba bavugisha ukuri wewe va ku gitanda twe twiryamire hasi yiryamire ko nta kindi madamu. Umugore aravyemera iraryama. Haleluya. Hazi imisi abantu bakaza kuyiramya bakaza bazanye zahabu bakaza bazanye inka zikamya mwa bakaza bagize iki abana Abudedomu batangura kurya batangura kumererwa neza bwashitangura gukira. Haleluya. Ivyo bisobanura ngo nuronderera umwanya Imana mu mutima wawe. Haleluya. Nivyo ubutunzi uzobibona humura. Ndabiza abantu biki gihe ubabwiye ubutumwa bwiza butarimwe ibintu by'ubutunzi ntabwo bavyumva. Barakubwira ati turapfuye iyo Mana we buyigumije twe turapfuye turakenye turiko turarara ubusa mu mazu baratwirukanye utari ko atubwira ibintu by'ugukira by'ubukire bw'iki gihe ariko Imana nitanga ubukire. Haleluya. Wewe yishakira ikibanza gusa mu mukire muzaba muri kumwe. Ico gihe Abudedomu barayitwaye ararakara aravuga ngo naho bayijanye nzoba umurinzi w'iyo sanduku. Haleluya. Aravuga ngo je ni mu mpembe ndashaka gusa ahantu yagiye ndahararire gusa. Haleluya. Nubundi arunguka bongera barayijana kugira uyirebe nubundi hari ikintu wagenda umuhaye. Haleluya. Aragenda arabumukire kubera kubaha Imana gusa. Haleluya. Rero mwe mwatanze umwanya wanyu mukaje imbere y'Uwiteka Imana ibishimire kandi baha ivyo bintu mukenye. Haleluya. Reka dusome Bibiliya. Haleluya. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa ibice ni 27 umurongo ni 41 kugeza kuri 44. Ise Bibiliya y'ikirundi sinzi niba hari umuntu yobazi gusoma neza ikinyarwanda afise ikinyarwanda hogira bitahungabana kuko hari gihe byakozwe n'intumwa 27 Ibice 27 umurongo wa 41 kugeza ku wa 44. Yego 41 duhere ku umurongo wa 41 tugere kuri 44. Haranditse ngo ariko bageze mu ihuriro ry'amazi basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga acika. Ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo, ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge, nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Amen. N'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge, nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Amen. Ngo nuko muri ubwo buryo bose bagera ku nkombe kandi bose barakira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nimvuga inkuge rero mu kirundi n'ubwato, nimvuga ubwato wumva inkuge canke nimvuga inkuge wumva ubwato, hari gihe mvuga ubwato umuntu akayoga ivyari byo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye kandi udusomeye Imana imuhe umugisha. Hari mu gihe batangura kugira amakenga kuri Pawulo baramwati none wewe biti wewe wari ufise gahunda yo kwica abantu none ubu naho ufise gahunda yo guhamagara abantu ngo bakurikire uwo Kristo wewe bimeze gute? Haravuga ati ariko je Kristo yaranshatse kandi yarambonye umusigaye ndi mbohe ya Kristo gute se kandi widegembya uratubwira uwo muntu nta pingi kuriko nta minoti kuriko uri kuratubesha bimeze bite? Haleluya. Noneho leta cyangwa ubuyobozi bw'ico gihe bwari buhari butangura kugenda bucunga Pawulo kugira abantu batamukurikira bakaza baramugenda kana hariho hose. Haleluya. Noneho rero babajije rubanda ati mwe no kubera iki mukurikira uwo muntu?
nabo baravuga ngo uyu mugabo igihe yatwica ntimwadutabaye. None umubabajwe nuko ariko aratubwira ko Yesu agira neza. Igihe yatwica mwe nimigeze muvuga ngo natureke. None umuntu ariko aratwica twe turiko turatega amatwi gusa ibintu avuga. Mwe mugize ikibazo. Ubwo simwe mwamutuma ubwa mbere hose kutwica. Haleluya. Bibi bibazo bikomeye cyane. Noneho Paulo bamuha gasopo, barasubira bamuha yindi gasopo, ama warning iti ntuzusubire, aravyanka akabikomeza. Haleluya. Hagera igihe rero baravuga ngo wewe kugira tuze tugucira urubanza noneho kuko baragenda kumushira ku rubanza abaturage bakaba benshi bakavuga ngo ni mu murekure. Nabo yishe bose turamubabariye ariko nta cyana kimwe afise kuko twigihe yatwica nta rubanza mwamuciriye. Ubu resi numva ukuntu urubanza murarukuraho bata muntu yishe arera. Noneho rubanda rukaremera leta igatuma Paulo atakintu nakimwe mugira. Baravuga rero ngo tuzokujana ahantu atabantu bakuzi niho tuzogucira urubanza kuko ntabazongera kukuvugira. Haleluya. Biga umutwe wo kumura nko ngaha bakamujana nko muri Kongo ariko bamunyujije mu Kivu kugira bamucire urubanza ahantu muri Kongo atari bwagere abantu batamuzi. Bafatana n'abantu bose b'abakristo bari kumwe baburiza ubwato baragenda. Niho rero iyi nkuru yabereye. Haleluya. Bafashe babapakira ubwato buragenda mu kiyaga buragenda ariko ngo bugera ahantu umutwe w'inkuge ukubita ku musozi mwibuye ryari mu mazi. Hanyuma umupfunda canke imbaraga z'amazi zishwanyuza ubwato inyuma inkuge irasandara. Yesu ashime cyane. Haleluya. Bimaze kugenda gutyo ariko Paulo imbere yaho yari yarose yagize yereko bagenda ariko ngo Imana irazamubwira ngo humura aho bagiye kukujana ntawo muri mwebwe azotakaza n'agashatsi kame ko ku mutwe wiwe. Haleluya. Ivyo vyago byose rero bagenda bagera mu mazi bagenda bigira inama bakavuga ngo dutemwe ibintu nkumbura ubwato bworemuruka canke duhinduka icerekezo kuko iyo ubwato buri mu nkuge iwacu habibiyaga vyinshi iyo zatanganyika. No kuvuga ngo iyo ubwato bugize ibibazo buri mu mazi ibisubizo ni bibiri gusa. Ni bibiri bishoboka ni bitatu. No kuvuga ngo hakunze kuza umuyaga ugaterura amazi ukashira mu bwato uterura amazi yarenze yashira mu bwato. Ubwato rero bwose bugendana akantu bayoresha amazi. Iyo agiyemwo namwe muguma musubiza mu kiyaga. Ubwo n'uburyo bumwe bushobora kubakingira. Haleluya. Ubundi buryo bugira kabiri n'urekezo mwari murimo. Niba mwari ko muragenda kuri uyu muyaga ugahita uvino muhindukiye gutya wa muyaga uhita ubasuguma ahubwo ukabazana no bintu bikoro. Nubwo buryo butatu gushoboye gukira uri ku mazi. Haleluya. Ariko ubwo buryo bwose barabugerageje biranga. Noneho agera ahantu ubwato burashwanyuka. Yesu ashima cyane. Ariko igitangaje cyane Bibiliya yatubwiye ngo abantu bamwe ubwo bwato bumaze gushwanyuka bamwe bagendeye ku mbaho abandi bagendera ku bintu byari biri mu bwato ariko bagera iyo baje amahoro. Ibi bintu bisobanura iki? Haleluya. Sinzi ico wavuganye n'Imana kandi sinzi ico Imana igize imisi ivugana nawe ariko birategwa n'urugero Imana yiyumvira ko canke uko bigenda. Haleluya. Akeshi cyane iyo Imana ikubwiye ngo nzogukorera iki kintu urugendo ruraho ibikubarira naho ivyo bintu bizosohorera bisaba yuko ari wewe urugenda. Hari abahita bavyikoreza pasiteri ngo pasiteri ngo vyabindi wampanuriye ngo vyabindi umuhanuzi. Oya vyaraheze umuhanuzi yakubwiye ko uzogenda ku mugabo. Ariko ivyo kwitwara neza kugira abatse bagukuka imeze neza utarandagara kugira uzukora ubukwe bwize we niwe bireba. Pasiteri hajya vyaraheze cyangwa uriya muhanuzi niba yaratitiye vyaraheze. Ugo rugendo aho bagutera indobo abagukunda bashaka kukujana hehe ivyo bintu vyose ni wewe umuhanuzi yagiye. Yesu ashime cyane. Hari abantu rero go rugendo baruza namwe abandi bantu ngo none ngo ko wavuze ngo dutangure korale ngo ko bamwe batanguye kugenda. Wewe guma muri korale abo bantu nabo ni bagende Imana yavuze izozana abandi. Ivyo bintu nivyumvikana. Yesu ashime cyane. Haleluya. Ivyo bintu birumvikana cyane gose. Haleluya. We twe kibazo twe tugira mu barakore keshi. Hari n'igihe nk'Imana ishobora kuza nk'ubu tukavyina ya gahunda yago kigatangura. Haleluya. Umuhanuzi akaza akubwira ati ndakurengeye ndakurinza abarozi ndagize gutya wagera mu rugo umuntu akakubwira ngo ntumbane ngo ntuzombana ngo ntuzomvyarana. Haleluya. Uw'Imana yabikubaye wumvise ko ari Imana. None umuntu no mukanya hajeje kubikubwira agahita agenda kwiwese yagwaye diare araguteye ubwoba ugize ubwoba. Ufashe ibintu umuntu yavuze n'ivy'Imana yavuze ufashe ivy'Imana ujugunya hariya ufashe ivya wa muntu yakubariye ngo ndagowe ngo mbega yeme ngo nta mupfumu hano hafi ngo rega ngo jenga umuntu ngo yamangenda ko ngo reka ngende kwa mudugudu ndabivuga. Wewe bite vyawe Imana yavuganye nawe we yabikubariye wavyiyumviye n'inyembaraga yaremye isi n'ijuru. None umuntu arabikubariye umuntu n'umuyaga n'ubuwoza ugahenura ufashe vya bintu wa muntu akubariye nivyo wizeye mu mutima ivy'Imana yakubariye ujugunya hariya. Ikibazo ubwo ni Imana aca ikibazo ni twebwe. Yesu ashime cyane. Haleluya.
Imana ibintu byose yavuze n'umuhanga, irazi kuntu izobishitsa, irazi kuntu izobishobora. Ntiwizo uri gurahamagara cyane, ngurabipa cyane, ngurisurisha abantu muri gahunda, ngurisekeshwa cyane. We niba yarakubariye ubukwe, humura burahari. Kiretse gusa we nutambika ibirenge, ivyo ntibireba Imana. Yesu ashimwe cyane. We nuja mu bindi bintu by'akajagari, kandi ivyo Imana ni muri kumwe. Ariko nuvuga bitabaye ko rimwe, bitabaye ko kabiri, ikintu Imana yavuze iragisohora. Yesu ashimwe cyane. Kera mu 2013 niho nari nkikizwa, urebye nakijijwe mu 2004, ariko mu 2013 niho natangwe kumenya yuko Imana ivuga, gusengera ku musozi kugira iki. Niho natangwe kumva yuko umuhanuzi ashobora kuvuga ikintu. Ubundi gusa numva ibintu by'agakiza ari ibintu bitanga amahoro, nkumva ni ibintu bitanga amahoro, nkumva ni ibintu naho bukene bwoza bwo gushobora nyine, ukumva ni ibintu bitanga amahoro. Ariko mu 2013 i Burundi hari amahoro, nta kibazo na kimwe cyari bwahabe. Rimwe nagiye gusenga ku musozi, umuhanuzi araza arambwira ngo kuko wanyemeye ukemera gukizwa, ukemera kuva mu byo wari urimo, hari igihe abarundi benshi bazoba bariko barajya imvungure canke izi ntete z'ibigori mu makambi y'impunzi, ngo ariko wewe uzoba uri kuriga kaminuza mu kindi gihugu kandi atari kino. Je mu Burundi ico gihe hari amahoro, nta kibazo na kimwe cyari gihari, abantu barajya bakaryama, nta kintu na kimwe, n'intambaza zirimo, hari haraje ubundi buyobozi, tubona twisanzuye. Haleluya. Je rero ivyo bintu nta nivyo narinze, ariko nkumva gusa gukizwa biranezereye, nkumva no kwigumira impande y'Imana, n'aba bajiri bere tukigumira gusa twisengera, ntaco byari bidutwaye. Haleluya. Ico gihe rero Imana igiye kubisoza ivyo bintu, mama yarapfuye. Noneho mama apfuye, hase mama, wewe abantu baraza kugusenga bagafisha abavyeyi bite vyawe. Je nari nkimukeneye mama, je n'umwana agira 11, urumva ni je mbucura w'iwacu, ariko nije urumva nari nciga. Ndavuga none wowe urantwaye umuvyeyi, kandi mama wanje niwe muntu yarandebereye, ego ndafise n'abavandimwe banje, ariko kuntwara umuvyeyi naho sikintu cizugize. Mara imisi nivumbuye, ariko kubera nyene ukuntu gusenga nkumva ndaremwa mu mutima, ndagira iki, hahita haba umuntu arantuma akakubwira ngo ubukwe burashoboka, ugasanga uwo muntu ntabwo yakoze. Je ivyo ndiko ndakubwira ni ibintu byambayeko, ntabwo ari ibintu numva nyabandi bantu jiri bere nguri yahabi twarakuranye. Ico nza kuvuga kitari ico hitushira hejuru ngo harababeshe. Yesu ashimwe cyane. Noneho je haheze iminsi nzamone ntambarira baye, mbona abarundi batanguye guhunga. Niho nari nibereye Nyabugogo, mbona jiri bera nguyeko. Jiri be wewe bimeze gute? Ngo nanje ndaje. Sawa, karibu hano. Noneho niho naza kwibuka nyene ndi muri kaminuza Mount Kenya, nibuka ibintu wa muhanuzi yambariye. Yase uziko vya bindi Imana tubare yabiri seriye. Sanga ndi muri kaminuza, sanga ndiko ndiga, sanga nyene jako gafiriti ndakarya, abandi bari mu nkambi, uko Imana yabimbariye uko nyene sanga vyabaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umva ngo wiyemeye ku bantu, kandi uriko urabibwira umuntu kugira reme, ariko akavuga ngo wiyemeye, ngo wishimye, wagize, kandi Imana ibivuga ibikora kugira tubivuge. Yesu ashimwe cyane. Ikindi gihe rero naco nyene jiribere we warabiza, ariko ikindi gihe nigeze gushwana n'umuntu nyene mwe muvandimwe, kandi uwo muntu nyene yari yaranzanye, harageze igihe tumera nk'abashwanamo gatoyi, kubera hariho uwundi muntu mu bantu bakoresha ayo makamyo nayo mazu nyene bakora, aba engineer bamwubakira umunyengeso mbi n'ibiki yaramunteranya ko kuntu numva ishavuriraje nyene ukuntu arambye ati rero wewe igire ndakwirukanye mu nzu zanje n'ibindi bintu, ariko nani nahejeje kwiga kaminuza nayihejeje, je nize ibintu by'ubuganga nari mfise n'akazi. Arambye ati genda naragufashije nta kibazo, ndagenda. Ariko numva mfise inzigo, ndavuga ati umuntu yangiriye neza nkuko umuntu amunteranije ko gute Mana, kumbe vya bintu vyawe bihera gutya, bihera bibabaje niki ku muntu nkoyo. Je nigendera nipangira Inyabisindu akazu ka chambre na salon, nkakora ka chambre na salon gose, ngenda ahantu bita Nyirabwana Kibagabaga gusengayo. Ngiye gusenga ndasenga Imana, ndavuga ati Mana, nukuri urabona yuko ibintu byose bambesheye, nta kintu na kimwe nakoze, jewe nzira yuko gusa nasenze, kandi nkazira yuko aho bashaka kumwiba amafaranga je nahagaze kuwumva barashaka ngo twibe ngo tugabure. Nanje rero nkavuga uwo muntu yanyiyumvire ko gutya akampa mamiliyoni kuko ari nge najana nk'ibihumbi nka 5, ibihumbi 5 n'impa miliyoni 5 canke na 10 vy'amadolari nkashira kuri konti. Wowe akambye ati kuramwa yo kujya wongere wishure n'ishuri niki. Bo reba akambarira ngura ikicucu
wereka tukwereka ukuntu mu makamyo n'ibindi bintu tuzoza turajya. Jere nabananiza bakavuga ati re system ihari nukuwe two kubeshera tukaguteranya n'uwo muntu bigahera bakarondera uwundi muntu wewe twoshobora kubesha ivyo bintu bigashoboka. Haleluya. Bimaze kugenda gutyo rero ndagenda gusenga muri Nyirabwana nshavuye cyane nyene mbabaye. Mbona umuntu w'umukecuru ngo yavuye Cyangugu yerera mu ishamba gutyo ariko arasenga nyene urabona ku musozi habari y'abantu benshi. Arambwira ngo Imana irambwiye ngo umutima wawe urababaye. Ndanavuga ati gose ivyo bintu surusaku sibujajwa numva mbabaye. Arambwira ati Imana irambwiye ngo ikwereke yuko abantu bose bamera nabi ibintu basarana ari bibiya yayibahaye. Ndavuga ati ngaho se shabinyereke ko numva mbabaye. Haleluya. Arambwira ngo Imana iravuze ngo mu meza nizo biguhaye inzu. Mu mezane ukwezi kumwe ameza abiri ameza atatu mu mezane izo biguhaye inzu. Umuntu yakwirukanye azongera kuguhamagara uryamye mu nzu yawe. Muzongera kuvugana wewe uri mu nzu yawe kubera gahunda yo witeka. Ndavuga ati nukuri Imana ishimwe. Deje iyo umuntu ampanuriye ndabifata kare kubera ni ibintu byinshi Imana imaze kumbara. Mpita nshakira vuba bya bindi mwirwa muragwana ngo ubwo bizosohora ngo biciye hehe ngo ko je biriya bintu ntavyo njamwe ari amatiko ntayo njamwe. Imbaraga z'Imana nazibonye ku rugero ruhagije, narayibonye ku rugero ruhagije, shobora kubikubwira ukagira intege nke nyene ntubifata ariko jiwe narabibonye no vyandika ko n'igitabo ibi bintu birakora vy'abarakore. Yesu ashimwe cyane. Je nditahira ndavuga okay Imana igiye kumpinza kandi azompamagara. Ariko urumva nahembwa ibihumbi nka 300 kandi uhembwa ibihumbi 300 wenda ukajya nk'ijana irindi jana ukarikoresha nko muri déplacement no kwambara ukabika nk'irindi jana ntiwozovuga ngo ufise ibihumbi jana zo kubaka inzu. Ivyo nguma ngaho. Hanyuma hariho umuntu yari yarigeze kumbarira ngo hajya wani wize ibintu by'ubuganga ngo uzozane ndakwereke ngo ahantu nkorera hari biraka bihora bihaza ngo no kudeporeza ngo ndamubwira ati mva nakubwira twa depoje online ama diplome yacu yaragiye niyo basigaye batekeramwe amandazi nta buzi buhari niba bampora ko no bamvu hageze iminsi niberenya wisi ndumejeje kurya kavange kanje nigaramiye numva mbona telefone irahamagaye. Telefone ya Airtel ibintu nibiki si nimero nabona rebe mutene Airtel mbona irampamagaye. Je nitaba numva ngo hello umva umuntu amamagaye no muzungu. Nanje naniziye nakongereza gake ko burya tuba tuzi gifarasha cyane abantu tuve Burundi ariko ico gihe Imana iramurikira ndakivuga pe. Haleluya. Arambaza ngo wo buri Eric muzungu ndamubwira ngo yego ndiwe. Arambaza ngo wize ibintu bijanye n'ubuganga ndamubwira ngo yego naravyize. Arambwira ngo woshobora gufata amaraso ndamubwira ati siku yafata gusa no kuyapima no bishobora kandi ico cyongereza sino kubwira hano caje kiva. Haleluya. Hanyuma bigenze gutyo arambwira ngo ntaco uzoze ngaha ku birongo hana ngo uzane ngo diploma ngo witwa gute ndababwira ngo amazina yanje barareba barambwira ati sawa. Barambwira ngo rero kwa kangahe kuwa mbere uzugenda imusanze aha tuzokubwira ico tukuronderera uzobwiye mu mahugurwa y'akazi tugiye kuguha. Haleluya. Ndavuga aba bantu abasaba teka mutwe ako ndavuga ati niba buteka mutwe bwajemwe n'abazungu jereka ngende cendera neza gukora ndabigiye hari ukuntu bikurura nyene nkavyumva je ndigendera kandi yosize mu bwenge bwinshi mu bintu ntibishoboka. Yesu ashimwe cyane. Ndagenda maze kugenda barampa akantu nambara mu izosi kakabaje baranyereka baranjana mu hoteli bishira ibihumbi 150 ku munsi. Urumva ari amafaranga menshi cyane. Hoteli mu kwinjira gusa ukoresha akantu kagakarata ukinjija mu gaseseka mu rugi gutyo urugero ugahita gwiyugurura. Haramazi ashushe nakuriye mu muji ariko ivyo bintu ntavyo nari bwigere mbona. Yesu ashimwe cyane. Numva marira raje ndavuga koko Mana ushobora kubaho umuntu bigeze kuri urugero. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haheze mu gitondo dutangura kwiga uko dupima amaraso uko tugira iki. Barabazungu abanyamerika baje kureba baje gupima imiti ya sida abanyarwanda banwa niba bigihwanye n'ubugwayi. Imbaraga sida ifise n'imbaraga imiti ifise niba bigihwanye kuko hari gihe nko nka malaria ushoye kunywa imiti ya malaria ntukire. No kuvuga ngo imbaraga y'akoko gatera malaria n'imbaraga bashira mu binini ntibiba bigihwanye. Reba ariko barareba yuko imiti batanga ipfufaza sida y'ubukana bwa sida bene sida haniteye yuko atari sida yagize imbaraga canke yuko atari imiti yagize imbaraga kugira babiroranye babihuze. Haleluya. Ico gihe batwandikira 60 ku munsi
60 ku munsi. Twariye twajyamye mu mahoteli 60 ku munsi. Tubanza dukubitayo ukwezi kose 1,800,000. Umva telefone yanje yawe mu kumeneka. Nagira kujya kumuronka na 60,000. Mana ati bananje telefone ntiri busaduke. Hese ibintu. Haleluya. Urumva 60,000 ku munsi wari umuntu ubona amafaranga make. Ku munsi ubona 60,000 ku mugoroba, kandi bakugaburira ku mugoroba bakakugaburira mu gitondo saa 6 ukajya. Nukuvuga ngo ntiwabona n'igihe wokuramo n'igihumbi nguze kuyajya. Umva mobile money wavuga ati none ntibazova bampamagara akavuga ko ndiko ndiba cyane ndiko ndagira iki. Faranga kaguma zamuka birananirana, noneho ntangura akazi. Haleluya. Akazi nako bampemba miliyoni 2. Haleluya. Ndagenda birarangira, ico kiraka kirarangira. Nibuka uko Imana yavuganye nanje ngo mu mezi 4, kandi ako kazi nagakoza amezi 4. Nukuvuga gukuba izo zibiri zari miliyoni 8, gushira ko ni miliyoni 1,000,000 ngahe zari miliyoni 9,000,000 kuki. Ico gihe mitandagende gasanze mitangura y'inzu. Haleluya. Kiriberi we yayirayemo. Kiriberi wayirayemo. Bako yumvira ngo ndiko ndabesha. Haleluya. Esa shime cyane. Noneho ngenda gusubira gusenga kuri wa musozi. Nyene bisanzwe urumva nari narateguye ishimwe, ariko nyene bya bindi ukiva muri bya bindi by'abakomisiyonere nukugirika kuba numva ntashaka kuramo n'ibihumbi 10 ntarashitse c'Imana yambariye, kuko numva nshaka ati umuntu azampamagara naye ndi mwiyo nzu. Nabikoze vuba cyane, sinabwa abana n'umwanya wo gushima. Nukuri ndakubwiye, nukuri nasubiye kuri wa musozi. Haza ubundi muhanuzi atari wa mukecuru, n'igihe yabimbare atariho yarari, aratitiragira gutya ava nk'ahari ariziriringa mu nturusu. Ndavuga ati noneho Imana ubu naho nayigiriye ikigiye kongerereke. Araniga ngo mbeke utabivuga ngo mbwira, ubona ndumubeshi jewe ndumuteka mutwe, bwira abantu ndumubeshi. Nararize ibimyira biraza, yashiraza, abantu baza gukura ko ngo wenda ngo Imana ngo igiye kunyica kubera ishimwe gusa. Ndavuga ati shaka ukuremo n'ijisho nzorebesha rimwe. Haleluya. Esa shime cyane. Nabuze ikintu na kimwe mvuga. Imana ifatika gukorera ikintu nk'ico ikamenya yuko yanagikoze, wasubira ku musozi kakubwire, kakwishyuza kakubwira ngo bwira abantu. Kutangwe kuza wivugisha imiziriringi ngaho wisengesha ibindi bintu, ivyo nagukoreye wohagaze ukabibwira abantu. Haleluya. Esa shime cyane. Abantu twarasenganye barakira bahita bigira handi hantu, ntibagarutse kutubwira ivy'Imana yakoze. Nico kibazo. N'abandi bantu bose ubona bubatse ibintu bagize iki, ntashobora kukubwira ahantu yabivanye, ari icecekera. Ukaguma usenga, ukaguma wimvira ngo biboneke ukundi kuntu. Nshuti yanje ntibaze bakubeshe. Nta bindi bintu n'ujya muhungu wa Mariya abishaka ibintu bigakunda. Haleluya. Ijambo ryanje ry'uno munsi rivuga ngo icy'Imana yakubariye nticobora inzira humura. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu by'ukuri sinzi ko mwe muraja mu bwato mu nkuge. Nukuvuga ngo mu nkuge mu bwato niba ugeze nko ngaha hagati hano, ntabwo ushobora gushira amaguru hasi aha hantu kubera ikiyaga kigenda kigira gutya. Mwene aha niho haba ari harehare cyane. Iyo ugeze hagati mu kiyaga aho bita mwidamba, ntushobora gushira amaguru hasi. Nta n'imbaraga ubufise z'ukoga z'ukuva ngaha ngo ugere hano kuko woba warusha. Nta nijwi woronka ryo kuva ngaha ngo rihamagara abantu bo ngaha bumve ko wagize ikibazo. Nukuvuga ngo uwaremye iyo nyanja, wadendeje iyo nyanja wenyine, uwo gusa. Nta sarimwo, nta so wanyu usivye ko naho yoba ari mu mupfira rimwe, nta kindi kintu na kimwe cyo kuramira aho hantu usivye Uwiteka wenyine. Haleluya. Ba Paulo rero bafashe urugendo bagirira ikibazo hagati mu bwato. Nta bundi butabazi bwari buhari, nta kintu na kimwe, kandi ivyiringiro vyabo vyari ku nkuge. Bo bari bazi yuko umuntu agendera mu mazi agendera mu nkuge. None mwese sivyo muzi. Umuntu agira agendera mu mazi nimubwira ati aha nta ndege ikenewe, wojana imodoka ku mazi ntiwohita umubwira ati we wasaze ryari. Nta gare wojana ku mazi, nta moto wojana ku mazi, urabizi. Nukuvuga ngo urinje uje ku mazi ni inkuge, ni obligatoire. Inkuge iramutse kwihindukiye mu kiyaga n'urupfu. Ibyo bintu biraza. Haleluya. Ariko kubw'umugambi y'Imana yo karama. Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubariye ngo abantu bambukiye ku rubaho rwasambutse ku bwato. Yesu ashema cyane. Ubu nkigo yo binaniwe kukugezayo, akantu gatatutse ku bwato kakakugeza iyo usivye umugambi w'Imana. Baroko tuvugishije ukuri. Niba wari mu nkuge igashwanyuka, iyo nkuge ubwawe byanse ukigerayo, urubaho rwogenda urahekenya mu nzira, wowe wicara ukagegeza iyo usivye iganza c'Imana. Haleluya. Ubu se niba ushaka kubimenya, wenda tuvuze ivy'inkuge ntavyo mushobora kumva kubera abantu benshi ntavyo muzi. Haleluya. Reka tuvyoroshe. Fata amafaranga ukoresha muri Kigali kugira ubeho.
Yesu ashimwe cyane. Ayo ukoresha noneho ufate ukure mwayuhembwa, ayuhembwa ayufise, ayuhembwa uhite ureba nayujya, uraza gusanga mwandi mafaranga utazi ukuntu yaje. Yesu ashimwe cyane. Ico nico kintu biti kiganza c'Imana. Nindavyumva cyane. Haleluya. Nindavyumva cyane yamaze kwiruka mu mafaranga akorera akareba n'ayakosoma ku kwezi akabona ntibihura. Ninde yumva bihura? Ninde yumva bihura? Niba akorera ibihumbi ijana bigahera. Ni bande bamaze gusanga vyarabaye nka 200 kandi bativye bagire gutyo? Nibo benshi. Nibo benshi. Yesu ashimwe cyane. Ico rero nico kintu bitububasha bw'Imana. Haleluya. Ico rero nico kintu biti inzira z'Imana. Haleluya. Kuko je ni wombwira ukuntu wowe uri mu inkuge mwumvikanye kuko ugeze hakurya igatatukira mu kiyaga ukaba ugifise vyiringiro byo kugera hakurya. Ntivyoshoboka, ntivyokunda, urupfu rwo barukwegereye vyo bavyaheza. Haleluya. Ariko kubw'umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umugabo umwe yitwa Aburahamu irakwiye. Haleluya. Umugabo, haleluya. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda ku musozi bita Moriya umutambe ko igitambo. Hanyuma ntiyarebye ngo amufisa ari umwe, yarafashe umwana aragenda. Umwana aramaze ati papa ko tugiye ukaba unyikoreje inkwi tukaba tugiye gutamba igitambo ko twara tujane ntama igitambo kiri. Hamuteka imitwe aramubwira ngo Imana iri bwimenyera igitambo. Kandi Imana siyo yari bukimenye ahubwo yamaze kumubwira yo kari bwica uwo mwana. Ariko we waramubwira aramubesha ngo Imana iraza kucimenyera. Kandi Imana yahejeje kucimenyera ko yahejeje kumubwira ati nuwonye nukamuciza usi bigahera. Haleluya. Noneho Aburahamu aragenda. Amaze kugenda agenda mu cerekeza Imana yamubariye. Agenda ajanye n'umwana wiwe, agaze ahantu umwana amutera ikupe aramudada aramuboha. Aramubwira papa ko vyahindutse ko dutanguye kugwana. Ati reka gahunda ubu yahindutse ngiye kugushirako. Akana karakomima yawe. Arevye inyuma ahita hasanga intama iboshe mu mahembe, iboshe mu biti, izitsijemwo mu biti ya ntama imigonda amahembe gutyo, ariko mu biti kugira itiruka hagiyemwe ibiti byayifatiyemo. Avuga ngo genda uce biriya biti ukuremo iriya ntama abare yutamba. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura iki? Nukuvuga ngo Aburahamu igihe yagenda aho hantu ntabwo yabona Imana cyane, ntabwo yabona iyo ntama, ariko kuko yari ari karagenda ahantu Imana ishaka, inyuma yiwe hari y'Imana ifise intama ariko ntiyashobora kuyibona. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo yarumva imirindi akanahindukira ariko nta kintu na kimwe yabona. Umuntu bita Hagayi igihe Aburahamu yamwirukana kubera yasuzuguye, hageze ahantu ararira. Umwana wiwe inzara igiye kumwica, aravuga ati reka ndamuterere hano hantu mpite ndaba hino noye kureba aho umwana wanje apfa. Yegera imbere gutya aravuga ati wa mwana we rira, je simbona uko utamaguru gapfa, nari naguhawe n'Imana none nta kundi so waratwirukanye ntushake wipfire. Hama Bibiliya iravuga ngo Imana yumva ijwi rya wa mwana iramubwira ngo nahindukire. Nukuvuga ngo umwana yamusize nkaha bari kumwe. Ageze hano arevye hiyo kugira apfe. Imana yamubwira ngo nahindukire inyuma arahabonera iba ry'amazi. Ahindukiye asanga hahandi yarari karaca hatobotse iriba ry'amazi. Aramubwira ngo daha. Haleluya. Aramubwira ngo genda udaha amazi uwo mwana wawe ngo azoba umurashi. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo muyandi magambo kiriya kiyaga n'ubundi cyari gihari ririya riba n'ubundi ryari rihari, ahubwo ryari rihishwa amaso yiwe. Yesu ashimwe cyane. Ukiyumvira ngo umuntu azoba umugabo wawe ntimwamana muri korari ari kurabi. Yesu ashimwe cyane. Iyo ugumye mw'ibintu Imana yakubariye ni wowe wonyene Imana imurikira ubwenge bwawe ukagenda mu cerekezo urimo. Yesu ashimwe cyane. Uziko reka ndababwira kandi kantu kamwe. Yesu ashimwe cyane ndangize. Haleluya. Jewe kera numva mfise inyota yo kuzogenda mu bihugu byo hanze. Nkumva nuwo shaka kunyiba ndi umwana muto yombesha ngo tuje mu Rwanda no hita ntoroka mu mihira nkagenda. Numva ikintu bitanze naho ari kumbwira ngo Tanzania nari guhita ntoroka nkagenda. Jivyo bintu byankuriyemo ndi umwana ariko ntavyo narinze. Ariko nyine aho mariye guhura na babana baza gahunda za gutya bakambwira tuzogenda ube hanze. Ubwo uzogenda ube hanze naho hanze nzohaje. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nyine ndakura ndaba umusore ndatereta abanyarwanda reka da, ndatereta abarundi reka da, biranka kandi amafaranga ndayafise. N'inzu ndayifise urumva nari ndayifise. Kandi sindi namubi cyane. Nta ningeso mbingira pe. Buriya turaye n'inshuti nta ngeso mbonana nta nibigeso bibi byotuma. Ndi nyene ndi umuntu asanzwe nyene. Ariko bije bikaguma bipfa. Nkatereta n'umukobwa mubi basi nibura uyu wowe waranyene. Yesu ashimwe cyane. Ariko uwo mukobwa bikarangira rikada. Bikanga. Kinga yise koko.
nkumva utundi duhungu tw'ingeso mbi tunkura umugingo twarongoye, nkumva abateka mutwe n'umukobwa. Uwo mukobwa arambwira ati rero urya je naje gusaba umugabo. Ati urabona narahejeje amashuri, ati je nje gusaba umugabo. Ndamubwira ariko cyakora uwe twokwihuje koko. Ko nanje ko hageze. Ko hageze. Haleluya. Urumva je numva uhanze Imana yambarira ya narahageze. Numva uhanze ari mu Rwanda ko navuga ati ndi umurundi, ubu ko ndi mu Rwanda niranga muntu nganda yifise. Nishakiye no yibereka ariko muvyizere nuko nyene bimeze. Haleluya. Kuko Imana yarambariye ngo nzogera hose zo mu bwene gihugu kandi yahise bumva. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma urumva je numva narashitse hahandi hanze Imana yambarira, byari bisanzwe nyene avuga ati niboneye umugore w'umunyarwanda eka nta bindi vyo babiheze. Turateretana uwo mukobwa haheze niyo minsi agira n'amahirwe abona akazi muri Beka. Bamuha akazi muri Beka. Ariko mu nyuma twarabaye inshuti nabona nk'ibihumbi 20 nkamuguriza 40 kandi akabimfura pe akongera akayansubiza. Ubundi kenshi abantu b'abasore yarambwira ati wewe wabonye message kuko azi yuko ayampaye naguhita ndamubwira ngo yigumane ko nari nzi ko atakaza afise, ariko nawe mu kugira acako gasuzuguro nayabona kuri message nkabona yamaze kuza bikantera isoni zukunga kuko nari nahita ndayakunda amaze kugwa muri telefone sinaye ko yamusubiza. Haleluya. Bimaze kugenda gutyo rero aza kubona akazi muri Beka. Arambwira ati Murundi ntiwize kaminuza ntiwayihejeje simbona uzi kurondera ubuzima n'iki kandi simbona usenga nanje sindi murokore ntitwariye gusenga umva nakubwiye niba atani inkwano ufise umbwira ndagufashe jewe twibanire hari kibazo. Uwo muntu yari yanyorohereje, yari umukobwa mwiza, yari yanyorohereje, ariko ndabipanga sinzi ibintu by'ubwoba byajemwo nkumva gukora ubukwe n'ubundi hari cyagihe Burundi n'u Rwanda abantu batagenderanira havuga ubu ndakora ubukwe nta mwene wacu hari nta kintu na kimwe biragenda gute. Ubwo nyene buramfata gutyo akaguma mpata Murundi koko bariko barantereta koko ko ari we nari narakunze twabanye mu buzima busanzwe wewe bite ntumbaze. Umukobwa arateba arambwira ati je ndagenda kwishakira rero biraheze. Arashaka jugujugu sinzi ukuntu nikubise kuri Facebook mbamenyanye n'umukobwa. Naya rero umukobwa navuga ati yewe wari hanze turagerekerana. Namubwiye ati ndamukunda nawe ati nanje birimo. Navuga ati nanje Imana arambwiye ko umugore wanje azoba ari hanze n'ukuri. Cha Tanzania ncha Zambia ndagenda nsanza ntuze za Zimbabwe ndagenda ndajabuka ndagana no mu nzira nagize ibibazo bindi nukubera umwanya wagena ari kubabwira ariko Imana yakubwiye ikintu kigeraho. Haleluya. Uwo mukobwa nkiyashika ndamuhamagara ndamubwira ngo nahashitse. Uzi ikintu yambariye? Yarambwiye ngo banza umara ukwezi kose wibeshaho. Kandi ubwo nari namubwiye ko banyivye amashakoshi mu nzira benze no kunyica ibintu byo nagezeyo ipantaro nambara ari yo n'ishati nambara ibintu byose babinyivye byose. Ndagera ndamuhamagara urumva nanumva ari nk'umuntu tuzobana afise n'akazi tiningerayo nibura ningira amahirwe nkagera muri Afrika y'Epfo Cape Town. Je ndaba nkize kubera arandamira nk'umuntu tugiye kuzobana. Nshuti yanje ntukiringira abana b'abantu. Nagezeyo umukobwa arambwira ngo hari gihe muva hiyo ngo atakaze mufise kandi yatwara tuvuga nabana nambaye itaburiya ndi muganga atakibazo nihemberwa 300 ya nta ngorane nimwe mfise. Abibona yuko ntari umushonji abibona ibintu byose iwabo naragiye mu Mutara ahantu hose byaragenze neza ndagenda. Arambwira ati rero ivyo bintu ukuntu bimeze wewe nzoza ukwezi n'uguhera warashoboye kwitunga nzoza ndakurebe tuvugana ikibazo kimbana ikibazo. Nagezeyo ari muri winter haba hari himbeho ubukonje waburi kuri 3 degrees. Naragenda kubera urumva ibintu nari nshoboye kwari gutwara imodoka cyangwa gutwara moto nibwo buzibo hari naho cyangwa gucunga imodoka iyo ugiye ako kanya ako kazuhita ukabona nta kibazo ubuzima bwa buriyo. Ariko nyene urumva haba hari ubwicanyi bwinshi abantu baho banywa ibimogi bagira gute haba hari ibintu byinshi ku buryo bwuko haragoye kubaho hantu. Noneho bigeze gutya abantu ndahageze jewe mbura umuntu anyakira sinzi ukuntu natohoje mbona umuhungu twiganye ndamuhamagara arambwira aranyakira ariko ivyo byose ni ibintu nyene Imana yagenda yaranje. Hanyuma imaze kugenda gutyo nanje nshobora kwibeshaho Imana ingirira neza ndabona ubuzima ndabaho. Hanyuma sinzi ukuntu namenyanye n'umuntu wundi namenyanye n'umugore wanje muri Amerika. Yesu ashimwe cyane. Twaramenyanye arambwira ngo subira mu Rwanda dukora ubukwe bitanongera ndagaruka ndakora ubukwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo mwovyumva. Yesu ashimwe cyane. Rero Jesse ndiko ndabiyemera ariko ndiko ndababwira ibintu Imana ishoboye.
ibi bintu ndiko ndakubwira nta kintu na kimwe mama yakoze, nabo tuvuka n'abahari yewe nta kindi kintu ntibaze bakubeshe, ni ugufata iby'Imana ikubariye ukarekura iby'abantu bavuga ugafata iby'Imana ikubariye ivyo gusa. Haleluya. Iyambukije abantu mu kiyaga, ubwato bwabasadukiye ko bagenda kukabaho bagera iyo baje. Haleluya. Naho ubona atankwano ufise wa musorewe wokora ubukwe nk'abandi bantu bigashoboka. Yesu ashima cyane. Naho mubona ngaha ahantu womengo nta bantu bahari, ntaki ngo ntibizoba urusengero, ngo ntibizogenda gutye, bwo urusengero rukomeye cyane, mugaca ku mbuga nkoranyambaga ibintu bikaba ibintu birebire cyane, mugashinga amasengero hanze bikagenda neza. Kandi ubwo ivyo mvuga hari gihe nshobora kuba mfise n'ukundi kuntu ndiko ndabibona. Yesu ashima cyane. Haleluya. Ivyo bintu uvyiringire bizoshoboka. Haleluya. Jambo ry'Imana watu bababwiye ngo nibaririmba karirimba. Ikitabirizo cyaho kiravuga ngo haleluya. Ikitabirizo cyaho canke ntuze iravuga ngo rofreya iravuga ngo isi nibizovaho automatically, isi nivaho n'ijuru rizohita rivaho, ngo ari kuwizeye wewe azobona ayo masezerano. None azoyabonera isi kwizoba yavuyeho n'ijuru ko rizoba ryavuyeho. Urumva ukuntu Imana izi yaranje uwo muntu kubera yavuganye n'uwo muntu, iki yaranje ukuntu yobona amasezerano. Haleluya. Hari akanyigisho bahora bavuga babandi bavuga bubu za nyigisho zimwe z'ubuntu,